Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Numunezero wo gusubira kubana namwe ndabipfurije umwaka mwiza mwebwe mwese mukurikira ibiganiro bya RPA kaze mu makuru yo kuri no wa kane 0 umwaka wa 2023 amakuru ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ingabo z'u Burundi zaraye zitanye mu mitwe n'abagwanyi b'umuhari FNL mu gihugu kibanyi ca Kongo. Murano makuru murakurikira urongoye uwo muhari FNL. Abarundi barabandanya bahunga igihugu kuva mu kwezi guheze kwa Kigarama. Abatari bake bahungiye mu gihugu ca Kenya. Inzara n'agatotezo nizo mvonyamukuru zituma bahunga. Mu makuru yaranze ibisata bitandukanye muri uyu mwaka twasozereye naho uyu munsi tubabwira ibyaranze igisata c'indero mu mwaka w'ibihumbi 2022. Aya n'ayandi ni mukanya muragumana natwe. Nongeye kubaramutsa ndabipfuriza n'ikaze nari mpejeje kubibabwira. Abasirikare batari bake b'abarundi bo barasize ubuzima mu ngwano yabahuje kuri uwa kabiri igenekezo rya 3-0 n'ingabo z'umuhari wa FNL. Ivyo vyabereye mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi ahitwa Naombi. Vyashikirijwe na Isidore Nibizi arongoye umuhari FNL, aho yanamenyesheje ko abo bagwanyi bashoboye no gufata ibikoresho bitari bike vya gisirikare ndetse ko nabaguye ku rugamba bamwe banamenye umwidondoro wabo. Kurikira Isidore Nibizi arongoye umuhari FNL. Nk'umugambi wa FNL twagomba kumenyesha abarundi ibikorwa by'intambara biriko biraba hagati ya FNL n'abasirikare ba leta y'u Burundi ko dutanguye umwaka dutanguye n'ibikorwa ku igenekerezo rya 3 kwezi kwa mbere 2023 harejo kuwa kabiri uheze igihe cy'isaha 8 habaye intambara hagati y'ivyo bisirikare bibiri FNL na FDN. Umwasi ari we CNDD-FDD yorohewe namba kuko zarakomeranye kugeza naho bata ibiziga n'inkoho. Ku ruhande rwa CNDD-FDD hapfuye abasoda benshi kuko ibiziga 10 babitaye ngaho bagwaniye. Mu bapfuye harafashwe amakarata abaranga 6 ariko abandi bane ntabibaranga bari bafise. Reka mbere tubonereho n'akaryo ko kubikira imiryango yabo bavyumvireho ndetse n'igisirikare ca leta kivyumvireho. Wa mbere ni Sergeant Ugaba Eric, nimero matricule 85 amajana 473. Caporal Chef Nyongabo Prime, matricule 32 amajana 427. Caporal Majambere Methode, matricule 58063. Caporal Ndayizeye Abdu, nimero matricule 77 amajana 791. Deuxième classe Nizigiyimana Pascal, nimero matricule 55 58 Deuxième classe Rukizingabo Jean-Marie, matricule 80 amajana 757. Ku ruhande rwa FNL nta nuwakomeretse na gatoya. Mu bikoresho FNL yafashe inkoho 8 harimo mitrailleze yo mu bwoko bwa PKM hamwe na Kalashnikov 7, amagrenade 9 n'impuzu za gisirikare nyinshi. Hari n'abakomeretse tutashoboye kumenya, hari n'abapfuye tutashoboye kumenya abandi. Tugiriye ko n'igisata c'ubutungane urubanza gwaraye ruciri umenyesha makuru Florian Irangabiye ngo rurateye isoni kucitwa ubutungane. Ivyo bivugwa n'urongo ikigo kijejwe gukurikirana uko ibimenyesha makuru bikora OPB. Kubwa Innocent Muhozi ubwo rubanza ruje gwerekana ko gushika ubu mu Burundi ataburenganzira bwo gushikiriza iciyumviro buhari, kandi ngo gwerekana ko akamo kama gategwa abarundi bahunze ari uruhendo rugarukira mu majambo gusa ibikorwa bikabibindi. Kurikira Innocent Muhozi arongoye OPB. Umunyororo warabiciriwe mugenzi wacu Floriana urerekana neza ko mu Burundi atawuri kuriye gushikiriza ibyumviro byiyo mu gihe bidahuye n'iby'umugambi uri ku butegetsi, ko atampunzi zishobora gutaha mu mahoro n'umutekano mu gihe bazihamagarira gutaha kandi bazi ko izo mpunzi zitwa ko zitemeye
iby'ikiringo ca gatatu no guhindura amasezerano y'Arusha na cyane cyane birerekana ko mu Burundi ataburenganzira bwo kumenyesha amakuru, ataburenganzira bwo gusaba ivyiyumviro. Ivyo bintu bitemewe mu gihugu. Ntibishoboka ko umuntu acibwa urubanza nk'urwo atakosa riboneka ririho yakoze, atakintu gifatika yagirizwa, kandi azi ko nawe yagiye mu Burundi kubera azi ko ataco yagiriza. Ivyo bintu birateye gahinda, mbere binasa naho umenga hariho abariko barasabota ngira ngo umukuru w'igihugu, kuko ntiyo bariko aratera akama abana bariye ngo nibatahe akira makungu ko ibintu biriko biraje mu buryo mu gihugu, hanyuma ngo abantu basubire bafungwe nkuko bariko barafungwa bazira ubusa. Ibya Maître twese twarabibonye, ibya Dr Sahabo turabibona, umenyesha makuru Floriane ibyiwe navyo murabona uko biriko biragenda. Ibintu ntibyumvikana. Turasabye umukuru w'igihugu, turasabye bitwa ko bajejwe ubutungane ko boreka abantu bakaba mu mahoro mu gihugu cabo, abamenyesha makuru bagakora umwuga wabo, baba bo mu gihugu babo hanze. Ejo bundi mu nama yabaye Etat General zo kumenyesha makuru basabye yuko abamenyesha makuru b'indani nabo bari hanze y'igihugu boza baravugana bakabonana kugira barabe ingene nabo bari hanze botaha mu gihugu. None atashe kugushaka kwiwe agiye kuramukanya akiri imyaka 10 gufungwa. Biragoye gutegera ibintu bikora mu Burundi aho bavuga kimwe bagakora igihushana. Turasabye n'ukuri, turasabye dushimitse ko Floriana yorekurwa agataha amahoro, kuko ntaco ariko aragirizwa kibona atari urwanko tutumva ico ruhagazeko. Floriane Irangabiye yaciriwe umunyororo w'imyaka 10 na sentare nkuru ya Mukaza yagirijwe kuba yavogereye imbibe z'igihugu, atteinte à l'intégrité territoriale du pays mu gifaransa. Nene babwiye mu ntango abarundi isinzi baramaze igihe bahungira mu makambi atandukanye yo mu gihugu ca Kenya. Umurindi w'abahunga ukaba watanguye kwiyongera cane mu kwezi kwa Kigarama umwaka uheze. Agatotezo n'inzara biri mu byo abo barundi bahunga. Ni nkuru ya Eric Niyonzima. Amakuru dukura mu makambi y'impunzi mu gihugu ca Kenya aho bita mu Kibati bakiri impunzi shasha amenyesha ko hatanguye kwibonekeza umurindi munini w'abarundi bahungira muri ico gihugu kuva mu kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2022. Umutekano muke n'inzara nivyo nyamukuru bituma abarundi bahunga nk'uko isoko rya RP yari bivuga. Ubwandereho bahunga inzara, ubukene, ivyo nivyo biza imbere bahunga cyane. Ikigira kabiri bagahunga agatotezo. N'abahungutse bashitse mu gihugu bakabwira ati mwahunze iki, ubu muragarutse, ubu ho tugorera basha aho muzosubira guca, n'uduhera babatekereye bakatubanyaga n'imbonera kure. Muri izo mpunzi zigera ku 500 zimaze kwinjira mu gihugu ca Kenya harimo umugwi wabaturutse mu gihugu ca Tanzania bahunze agatotezo bakorerwa nk'uko isoko ryacu ribandanya ribivuga. Uwundi mugwi n'abahunze baje bava muri Tanzania. Hariho abaje bava muri Tanzania bataciye mu Burundi, bavuga yuko bobo mu kubahungura abahungura ku nguvu bakabafatira ibihano byo kudafungura, ngo bakabafatira ibihano byo kugara amadini, amashengero ntibaragisenga, bakaca binjira muri Kenya kuko nakungopfira muri Tanzania. Abarundi bamaze gushika mu gihugu ca Kenya basaba igisata caone kijejwe kwakira impunzi HCR ko coborohereza mu kubaronsa ubuhungiro kuko bagira bamana amezi 2 aho hitwa mu Kibati badafise ikibaranga nk'impunzi. Urakoze Eric Niyonzima. Abanyagihugu ku mugwa mukuru wa commune Mabanda mu ntara ya Makamba baridogera ugwamo rutegwa n'umuziki uvugirizwa mu hoteli nshasha iheruka kugururwa mu gihe bamaze kubishikiriza katari gake, ariko bikaba imfagusa kubera igihagararo canye niyo hoteli. Abo banyagihugu basaba ababijejwe kubatunganiriza kuko gushika ubu atawusinzirana ugo gwamo. Idonido na Emile Nibasumba. Ihoteli nshasha ivugwa yitwa Niyongabo Hotel, ni wahoze ari umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha, iri muri quartier Kigwati ya mbere ku mugwa mukuru wa commune Mabanda mu ntara ya Makamba. Abanyagihugu bo muri quartier Kigwati ya mbere bavuga ko umuziki uravugira muri iyo hoteli ubabuza gusinzira. Iyo hoteli basangura kuvuza imiziki 11 bagashana saa 7 z'ijoro, akaba ari ahantu dusanzwe turyama kare saa 2 saa 3 babiryamiye, ariko ayo masaha tuyamara twumviriza imiziki kandi tutagendeye hoteli. Barabaga cyane nuko bavuza iyo miziki bakavuza amabafe ku mpande zose z'iyo hoteli ku buryo ikibate cyose gisamirana iyo miziki. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa commune Mabanda bavuga ko vyari kuba vyiza iyo izo ndirimbo zumvirizwa n'abari mu hoteli gusa bakareka kudurumbanya ababa mu mihani hegereye. Twasaba yuko amabafe yohinduka ikumviriza abaje muri iyo hoteli, vyoba vyiza gusumba kuko
tuba dufite imirimo tuzindukirako bakatwunga ivyo bintu kuko nubwo ari iterambere ryoza guhungabanya ubuzima bw'abanyi b'iyo hoteli. Abo banyagihugu bo ku mugwa mukuru wa komine Mabanda bavuga ko ico kibazo bagishikirije abajejwe intwaro harimo na musitanteri, ariko ngo bibimfa gusa. Mu ruganda rwa RPA tukaba tutararonka Jean Berry Hatungimana, musitanteri wa komine Mabanda, kugira ngo agire ico ashikirije. RPA. Amakuru mu Kirundi arabandanya. Ubukene bw'igitoro na cane cyo mu bwoko bwa essence burabandanya kwibonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu. Mu ntara ya Cibitoke abanyagihugu baho bamenyesha ko kwiyunguruza bisigaye bigoye cane bitewe n'iryo kena ry'igitoro, aho benshi mu basanzwe bakora akazi ko kunguruza abantu baca bikika mukiza mu kuduza ibiciro. Juliane Muzaneza. Mu bibanza bigera ku 8 bidandarizwamo igitoro mu ntara ya Cibitoke, abanyagihugu baho bavuga ko atagitoro kiharangwa haraheze igihe kirenga ukwezi. Abo banyagihugu bakamenyesha ko iryo kena ry'igitoro ryabakoze ko cane na cane kubijanye no kwiyunguruza, kuko muri kino gihe ibiciro byadugijwe ku rugero runini cane. Uyu munyagihugu atanga akarorero ku rugendo ruva muri iyo ntara ya Cibitoke rugana mu gisagara ca Bujumbura. Mu ntara ya Cibitoke nka yose nta gitoro kiboneka, haraheze igihe kirekire cyane rwose igitoro kiboneka mu ntara ya Cibitoke. Kwiyunguruza naho ibintu bisigaye bigoye cyane kubera itike ryaraduze cyane rwose. Uva mu Rugombo uja i Bujumbura kuri Probox riha amahera 10,000, abo mu Yasi riha amahera 8,000. Uva mu Rugombo uja mu Gasenyi turatura amahera 1,000, ubu turiha amahera 3,000. Uva mu Rugombo uja mu Cibitoke turiha amahera 500. Ubu riha amahera 1,500. Urumva rero ko ubuzima bwahindutse kubera ibura ry'igitoro. Bashobora rero ubuzima nk'ubwo gukorera amaranga n'ubwo kose ari amahera menshi cyane. Nk'uko amakuru dukuraho mu Cibitoke abandanya bimenyesha ngo niyo bishitse igitoro kikaboneka ngo kiraheza kikagurishwa kuri magendo kandi ku giciro kinini cyane, ibiheza bikunyura ngo n'ivyahora bihuha. Igitoro kuvuga ko cyama magendo ikibuga kibuni kiri rimwe n'usu ubu cyageze ku mahera 16,000. Urumva ko gitera kija ku mahera 20,000. Urumva rero ko ubuzima bwahindutse kubera ibura ry'igitoro. Isoko ryacu mu ntara ya Cibitoke rimenyesha ko abanyagihugu babazwa cyane no kubona abajejwe intwara atakintu na kimwe kigaragara bariko barakora kugira umuti w'ico kibazo uboneke, ibituma bama mu myidogo idahera. Hagati aho amakuru avaho nyene mu Cibitoke amenyesha ko ku masitasiyo amwe yo ku mugwa mukuru w'iyo ntara hahavuye haboneka igitoro, ariko bikaba camaze umwanya urumera abari bagitondeye bamwe batazirayoye, abandi bahitamo kuraza ingendeshwa zabo mu mihani hegereye kuko buri ingene basubira iyo baje bava. Eka no mu ntara za Karusi na Rutana niko kuko abunguruza abantu bagize amahirwe yo kukironka kuri magendo ku giciro c'umurengera nabo baca baduza ibiciro byo kwiyunguruza ku rugero bishakiye. Abanyagihugu bato akaba aribo baheza bakahagirira ingorane gusumba. Eloge Divin Remesha. Mu gihe intara za Rutana na Karusi zisanzwe zifite amastasyo y'igitoro y'imparugwa ngo haheze ikiringo cya 2 atari nima y'igitoro rirangwa kuri ayo mastasyo. Ivyo bikagira inkurikizi cyane ku bafata imiduga yo kwiyunguruza, kuko ababunguruza baba baguriye ico gitoro kuri magendu ku giciro c'umurengera. Nko mu ntara ya Rutana amafaranga yo kwiyunguruza n'imodoka yagwijwe na 2. Mama Rutana kuri centre ya station zine izo zine nka nimwe ibisigitano haraheze nk'indwi yose irenga ya metro kwiyunguruza tuzanye cyane zibirije nka 2 akarorero Rutana Gitega zarembe 5 n'ibihumbi 10, Rutana Bujumbura zarembe 11 n'ibihumbi 20, Rutana Makamba zarembe 6 n'ibihumbi 12. Eka no mu ntara ya Karusi niko kuko abafata ingendo za kure biyunguruza n'imodoka ntibakigirayo bacira nayo bamira, kuko ivyo biciro bihindagurika ku munsi. Kai Karusi mu ntara yose hari station zibiri, nukuvuga ni imwe iri kuri centre provinciale n'iyindi iri kuri centre Buhiga. Kuri station y'Ubuhiga cyaheruka kuboneka mu ndwi ya Noheri, kanobu rero nta kindi kiraboneka. Vuye Karusi uje Gitega n'imodoka ntonto za Probox bahora turiha 6,000 canke 7, ariko ubu kuva Karusi uje Gitega umuntu ari 10,000. Kuja i Bujumbura igihe baguca 25 abaye make ni 20. Hariho n'igihe nyene mu bihe vy'iminsi mikuru hoho vyari birengeje cane, igihe basanga umuntu kuva i Bujumbura gushika Karusi ari 40. Biva ko bihindagurika bivanye n'abakiriya baba bahari.
aha mwomenya ko muri izo ntara uko ari zibiri kuri Magendu icupa ry'ilitiro n'inusu ry'igitoro rigugwa hagati y'amafaranga 10,000 n'ibihumbi 12. Ndagushimire nawe Eloge Divin Remesha. Abanyagihugu bahurira ku kiraro Nyamusenyi kigabura komine Mutambu na komine Kanyosha baridogera abajejwe intwaro kuba bariko bigira sinda bibazwa kubijanye no gusanura ico kiraro. Basemereye kuva kera bamenyesha ko ico kiraro gishobora gucika umwanya wari wo wose, ariko abategetsi babo bakica amatwi. Elvis niyo mwongere. Abanyigihugu muri izo komine za Mutambu na Kanyosha zo mu ntara ya Bujumbura bavuga ko badatahura ingene abategetsi barongoye mu komine taco bariko barakora ngo ikiraro ca Nyamusenyi gisanurwe. Bibutsa abo batware ko hamwe ico kiraro cocika burundu amakomine barongoye yogira ingorane kuko gisanzwe gifasha kurengana imodoka ziza gucukura amabuye, igikorwa gisanzwe cinjiriza ayo makomine amafaranga y'amakori atari make. Baratozwa amakori bigatuma ibigega vy'amakomine bibombo. Aha twovuga nk'ibariyeri usanga iri ku ruhande rwa komine Mutambu aho bita kw'idisco, hamwe n'ibariyeri yo ku ruhande rwa komine Kanyosha iri aho bita kw'ijyango. Si ivyo gusa kuko n'abanyeshuri n'abigisha ngo hamwe ico kiraro cocika kubera uburangare bw'abo batware abana bo mu Kanyosha baca kwiga muri Mutambu ngo ntibosubira kuja kwiga kukubura aho baca narirya iyo agize uwibesha agaca mu ruzi mu gihe c'imvura nyinshi ruca rumutwara. Abanyeshure bo ku mutumba Inama na Mukenke zone Kiyenzi komine Kanyosha biga muri Ecofo Kigage na Lycée Communale Burima muri komine Mutambu ntiboba bagitonda ku mashuri. Abandi n'abigisha bakorera Ecofo Nyaba hamwe na Lycée Communale Ruvyagira. Benshi mu bigisha batonda ku mashure bavuye muri quartier Ruziba aho basanzwe baba. Abo banyagihugu basaba kandi ko abo batware bobishiramwo umwete ico kiraro gisanurwe kuko n'ibidandazwa bitandukanye ariho bica. Akandi kamaro ico kiraro gifitiye aya makomine yacu nuko abenegihugu baca kuri ico kiraro bashoye mu isoko yo mu Ruziba fungurwa z'ubwoko butandukanye, urabashoye amarobe, imyumbati, toke z'ibisahira, imihwi, amavoka, amateke, eka n'abashoye imifuko y'amakara n'ibirago baratozwa amakori. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka abarongoye amakomine ya Kanyosha na Mutambu ngo twumve ico babivugako. RPA. Imbere yo gusozera ano makuru tubabwire ibikuru vyaranze gisata c'indero mu mwaka uheze. Uburyo budakwiye, ikena ry'ibikoresho mfasha nyigisho, abigisha hamwe n'ibirasi ni zimwe mu ngorane nyinshi zaranze igisata c'indero mu mwaka w'ibihumbi 2022. Bamwe n'abandi babona ko leta atagushaka kwa politike ifise ko gutorera umuti ivyo bibazo bimaze imyaka n'iyindi bizingamitse igisata c'indero mu gihugu. Ido nido y'ivyaranze igisata c'indero mu mwaka w'ibihumbi 2022 tubibaze Onesime Dushimagize. Mu gisata c'indero bisanzwe atacahindutse mu mwaka w'ibihumbi 2022 mu bijanye n'ingorane zimaze imyaka zitatorerwa umuti. Abavyeyi n'abigisha babananije basemerera ko ku mashuri atari make mu gihugu hakiri ingorane z'ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho hamwe n'ibitabo by'abigisha n'iby'abanyeshuri hamwe n'ibindi bikoresho nkenerwa mu vyigwa vy'ubushakashatsi. Abigisha badakwiye bivanye n'ubwinshi burenze bw'abanyeshuri bikunyurwa n'ubukene bw'ibirasi hamwe n'ubw'intebe ku mashuri atandukanye, aho usanga hariho amashuri abanyeshuri biga bicaye hasi ku mabuye canke ku matafari. Ubukene bw'abigisha akaba atagasesesha rumuri kuko n'umushikanganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana mu kwezi kwa Kigarama umwaka w'2022 yanditse urwandiko rurimwo ibisabwa kugira inama ijejwe indero mu makomine ishobora gutanga akazi ku bigisha b'abakorerabushake hamwe n'abigisha b'abakuta kivi. Ivyo abatari bake mu masendika y'abigisha banegura ngo ko abigisha benshi bavyigiye bamaze imyaka irenga 5 batararonswa akazi, bitumwe nuko leta y'u Burundi itanga uburyo budakwiye mu gisata c'indero bwotuma hatangwa akazi ku bigisha bashasha kandi babikwiye. Ivyo bibazo vyose bituma akanovera k'indero gatituka kuva mu mashure y'intango gushika muri za kaminuza. No muri kaminuza y'u Burundi haribonekeje kandi ingorane imaze imyaka itaratorerwa umuti ijanye no kuronsa ingurane abanyeshure bise P-Bourse. Hakaba hari abanyeshuri bo mu bisata bitandukanye bamaze amezi arenga 5 bataronse iyo ngurane kandi ari bafasha kubaho. Ivyo vyatumye hari abanyeshuri bahitamo guheba kwiga, abandi bakabaho mu buzima bugoye cyane.
muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 nyene abanyeshuri n'abakurikirana hafi igisata c'indero mu Burundi bakaba batarengeshanije kwerekana ingene inyubakwa za kaminuza y'u Burundi zigeze aho umwaka ashaka, aho zimwe zabomaguritse izindi z'umusaka baheze gukoreramwo kuko habuze abazitaho ngo zisanurwe. Abatari bake bagasaba leta kwikubita agashi ikagarukira izo nyubakwa kuko ari ingirakamaro cane kw'iterambere ry'igihugu. Ikindi abigisha baneguye uyu mwaka mu gisata c'indero nibazo leta yakoresheje bwahato abarezi bigisha mu mwaka wa gatandatu w'ishure shingiro mu kwezi kwa gatanu ku mwaka wa 2022 kugira barabe aho bageze ubumenyi. Abashizwe ku ntonde z'abayoboye ivyo bibazo naho bavuze ko byabateye amakenga kuko batigeze berekwa amanota barose, bakaba bashe bakurikirana inyigisho z'amazindwi zibiri, aho bidoze bavuga ko muri izo ndwi zibiri bataronkeje uburyo bwo kwiyunguruza canke ngo bafungurirwe kandi batonda bava kure yahabereye izo nyigisho. Abigisha hamwe n'abakora mu gisata c'indero n'inyigisho baranegura kandi ko kugeza ubu atategeko rishasha rigenga abakozi ba leta rirashigwaho, ivyo bikazotuma n'ishigwa mu ngiro ry'umugambi wo gutunganya gushasha imishahara uzoca udindira. Aho basaba leta gushiramo inguvu ico kibazo kikava mu nzira baravye umushahara w'intisha ntikize abo bigisha baronswa. Naho yari ivyo bibazo vyose vyashikirijwe mu nama rukokoma ijanye n'indero yabaye kuva kw'igenekerezo rya 14 gushika ku rya 16 ruhesha umwaka wa 2022 yabereye mu gisagara ca Bujumbura. Abakorera mu gisata c'indero bavuga ko bafise amakenga menshi kwishirwa mu ngiro vy'ivyasabwe muri iyo nama rukokoma kugira ngo ivyo bibazo vyose biri muri ico gisata bitorerwe umuti, baravye ingene abategetsi atagushaka kurindi babishiramwo, bagasaba bashimitse ko uyu mwaka wa 2023 bozana impinduka iboneka muri ico gisata akanovera k'indero mu Burundi kagasubira kunagurwa. Ndagushimiye nawe Onezime dushimagize ni naha nciye nsozera amakuru y'uno munsi. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye, shimiye n'abafashije kuyategura uko mwayumvise, ntibagiye abari mu buhinga bw'ivyuma. Kuri mikro mwari kumwe na Ines Gekiza, ibihe vyiza aho muherereye.